Mu gihe umwigeme canke umukenyezi yegereje kuja mu butinyanka, inkabuzo z'umubiri wiwe zikora ugutandukanye. Niyo mpamvu hariho bamwe bagira ububabare n'abandi atakibazo bagira bari mu butinyanka. Bisigurwa na muganga Boaz Nibitanga. Mu bisanzwe biva n'ingene Imana yaremye abigeme canke abantu b'igitsina gore buri kwezi kubera rujya rubuto rusohoka bategerezwa kugira ububabare mu mwanya wuko rujya rubuto rwapasaguritse, ibyo twita amaregre mu mvugo benshi bamenyereye. Rero hariho benshi bababara bagira ububabare bwa cane n'abandi bababara bisanzwe n'abandi usanga atanubabare bagira. Co bivako nuko iyo umukenyezi cyangwa umwigeme ari mu bihe byo mu butinyanka habaho inkabuzo z'umubiri twita hormone mu gifaransa, izo twita estrogene na progesterone. Izo nkabuzo z'umubiri nizo ziduga cane zigira urugezo ruri hejuru, hagaca haba ivyo twita contraction, ni bica bisunika nka kumwe kwigise umukenyezi ari kugise igacitera ama contraction hagaca haba ububabare. Rero hari abo usanga bari muri ivyo bihe by'ubutinyanka za hormone estrogene na progesterone, na cane cane iyo progesterone kuko yo ibiri indani muri uterus mu gitereko yoyo ikiduga cane n'abandi usanga itaduga. Rero itandukaniro ryo kuribwa no kutaribwa bivana n'izo nkabuzo z'umubiri, iyo estrogene na progesterone. Mugabo cane cane iyo progesterone harabo iduga nabo itaduga, nabo usanga iguma ku rugezo yari sanzwe iriko ataraja mu maregre, ko nizo zitera contraction, zirakubita zisunika hagaca haba kubabara. Dr. Boaz Nibitanga arongera avuga ko gufata imiti igabanya ububabare muri ico gihe ataco bitwaye. Hari imiti usanga iyo wayifashe igihe kirekire itera ingorane, itera intambamyi, nk'akararo imiti iri mu bwoko twita ama anti-inflammatoire non steroidien, ni imiti y'ubwoko nk'iza ibuprofene, iza diclofenac cyangwa za indomethacin benshi urakunze gufata. Izo ziratera ikibazo mu mushishito iyo wazifashe igihe kirekire. Ubundi bwo uretse iyo ntambamyi cyangwa iyo ngaruka ku mushishito nta yindi ngorane. Ufise ikibazo kumbure cyo kuribwa afashe imiti yo bubabare nta ngorane, uretse ko uyifashe igihe kirekire nubwo atari kuri bose bishobora gutera ikibazo cy'umushishito. Mugabo uyinyoye wafunguye byashobora gukingira ntagire ikibazo bigutera mu mushishito. Ikiringo cyo kuva ku minsi 2 kugera ku ndwi nico kiringo ciza umukenyezi canke umwigeme yarakwiriye kumara ari mu butinyanka. Mu gihe arengeje ico kiringo yo kwitura abaganga.